turi kwigenekerezo rya gatanu mu kakaro mwaka wa 2019 nshuti namwe bagenzi ndabaramukije ndabaha nikaze ku rubuga rwa televiziyo Renaissance akaba ari amakuru mushikirizwa muri rurimi rw'ikirundi muri kano kanya ingingo nyamukuru uziyagize abenshi bariko baragira ivyo bavuga kubijanye n'amazina amwe y'amabarabara n'ibibanza yahinduwe n'umukuru w'igihugu bamwe n'abandi ngo birateye amakenga uravye intumbero y'ihindurwa ry'izina ry'ikibuga c'umupira citiriwe umuganwa Rudoviko Rwagasore akamo umukuru w'igihugu atera impunzi ngo batahe ntikaba kavuye ku mutima bishikirizwa n'userukira impunzi zo mu bisagara vy'u Rwanda aho yerekana uburorero butari buke bw'amabi nkuru nziza akorera izo mpunzi inyene hakurya y'igihugu cacu naho mu gihugu c'u Rwanda hakoraniye ibihugu 32 byo muri Afrika ivyo bihugu bikaba bikoranye kugira ngo vyemeze amasezerano y'uburenganzira bw'abantu bagendana ubumuga hamwe n'abageze mu zabukuru turabikurikira muri kano kanya. Dasuye kuramutsa ndabaha nikaze muri ano makuru yacu tuyatangurire mu bijanye na politique izina rishasha Petero Nkurunziza herutse guha Stade Prince Louis Rwagasore Stade Intwari rirateye amakenga uravye intumbero y'umukuru w'igihugu Onesime Nduwimana umuvugizi w'urunani Senared akaba yanahoze ari umuvugizi w'umugambwe wa Petero Nkurunziza CNDD-FDD avuga ko amakenga ahagaze no kuyandi mazina amaze kwiha ngwejo rero ntivyotanga kumva ko Stade Prince Louis Rwagasore isigaye yitwa imboneza yamaho intwari Senarede ngo ikaba yifuza ko ivyo hinduka vyose vyoca mu biganiro kwirikira Onesime Nduwimana. Intwari avuga yitiriye ikibuga cicari citiriwe injungu y'u Burundi ntawuzi izarizo kuko mu mugambwe CNDD-FDD na twarumvise intagoheka twarumvise imbonera kure twarumvise iki jambo intwaro ntiryakunze gukoresha eka mbere no muri kahise ku Burundi uretse ko intwaro ari kirundi hari ingabo z'umwami haravuzwa intwara miheto haravuzwa abadasigana bo mugano Gasore haravuze iki ijambo intwaro ryakunze gukoresha twibaza rero yuko iyo ntwaro avuga ari ikintu ariko arategura canke iyo ntwari ari we yivuga uko yigize imboneza yamaho ejo azohindura ati imboneza n'intwari yamaho ntawuze ico yashatse kuvuga canke ivyo arivyo vyose yagombye kuyobageza abarundi gusa Senarede giriteka igiye ku butegetsi siniyumvira yuko ico yo kwihutira ari guhindukiza ibintu guhindukiza murabona Uburundi bwarapfuye byose no gutangura habaye mu vy'imibano habaye ivy'imigenderanire habaye ivya politike habaye ivy'ubutunzi habaye ivyo vyose babacurika bacurura icihutirwa ko bari uko habaho ukuntu ikintu gisa n'ibiganiro canke ukuvugana abarundi bavuye mu bisata vyose mu moko yose bakicarana bakaraba neza aho bavuye aho baciye bagaca bavugana aho bipfuza gushika n'ukuntu boshikayo bakicarana bakamenya bati iki caracuritswe cocurugwa gutya n'ugweguru vyisunze inzira iyi niyi mugabo sinibaza yuko igihe cyo sura kwaduka ngo jewe nshinziki kuko nakana wejo yashinziki ngo kumenga no kwihorahorana no gupinzana ivyo ni vy'abantu batabona imbona kazoza batabona iyo bariko baraja. Tukiri mu bijanye na politique Petero Nkurunziza akorera amabi impunzi hanyuma akazihamagarira guhunguka ngo ntagahemo karuta ako ivyo bivugwa na Patrice Ntadohoka aserukira impunzi zo mu bisagara vy'u Rwanda ati gutaha ubu bisa n'ukwiyahura. Patrice Ntadohoka yari umutumire mu kiganiro Club de la Presse gishikirizwa na mugenzi wacu Patrick Mitabaro. Karakamo keza cyane kuko nitwifuza guhera mu buhungiro ariko nuko imisi yose amaze kubishikiriza ku maradiyo menga si ibintu bivuye ku mutima uravye ingene abishikiriza n'igihe abishikirizamwo urabona yuko menga ni nko kudukindaga kuko arabona yuko atari ibihe vyo gutaha uravye icatumye duhunga kandi kikaba ari naco kidutuma tuguma ngaha kandi kikiriho hari urumva rero je nibaza yuko akamatera yaba yagatera nk'umukuru w'igihugu nk'umuvyeyi tuba tumaze kukitabira mugabo turabona yuko atari akamu kavuye ku mutima ari akamu kugira gusa
amakunga baritwengera niko je ndavyumva. Mbe mugize muti nakamu katavuye ku mutima ibimenyetso mufatira ko n'ivyayo kugira mugire muti. Ibimenyetso ni byinshi cyane ariko murabona nk'ibimenyetso muri bishasha kuko tumaze iminsi tuvuga kuri kino kibazo ariko hari ibimenyetso bishasha vyerekana yuko umukuru w'igihugu atamutima urukundo ashiramwe mu kubivuga. Wewe uravye nk'ivy'impunzi vyasize mu Burundi ari amazu ari amatongo ari ibintu vyose umuntu vyari bimutunze baheruka kubifata bimwe bakagurisha ibindi bagaha abandi batabibiriye akuya mbere n'amazu bakabomora nko kubomora hoteli y'umuntu yafashe ku ngurane ibanki uri umuntu w'umutwaro ukabishigikira bigakogwa urumva yuko uwo uyibomoreye umuhamagaye ngo ahunguke none yoshikira nico kimwe n'abandi benshi bafatiye ivyabo arivyo vyari binabatunze mbere kuri bamwe urumva rero ahubwo no kugira tugwiyo twagiye je rero numva yuko hari ibimenyetso byinshi vyerekana yuko umukuru w'igihugu atera kama mugabo ariko yifuza iyindi nabi ku mpunzi zagiye ngo hari ibikorwa bitegerezwa kuba imbere yuko impunzi zitahuka. Akarorero ni ingendo abaserukira impunzi bagira mu gihugu cabo kugira bibonere bonyene uko ibintu vyifashe mu gihugu cabo. Iyo nisiguro itangwa na Aloise de Gonzaga niyo yita umumenyesha makuru yigenga yahunze. Mu bisanzwe mu gutegura gutaha hariho intambwe zibaho hariho abantu delegation intumwa za leta zigenda zigahura n'impunzi hariho ivyo kenshi muri HCR bakunda gukora bita go and see ukagenda ukaraba ukamara imisi uri mu gihugu utembera hanyuma ugasubira inyuma ukayagira bamwe baba mwarahunga bari mu ikambi y'impunzi ukavuga uti ivyo nabonye nibi nibaza ko kubwanje dushobora kugenda mugasubira kandi izindi delegation zikagenda bagafacilita abantu bakagenda kuyaga n'abanyagihugu bakagenda kuyaga urumva kumbure na bamwe mu mpunzi bakarongera ivyifasha bakagenda hanyuma bakagaruka HCR kabikurikirana leta ikabikurikirana nabo bantu nyene b'impunzi bakabikurikirana no kuvuga rero turamenyereye iwacu guti ibintu mu rudubi ukamenga umuntu ndabivuze bica biba nibaza ko ivyo byose narimeje kuvuga byarabaye ntibyabaye no kuvuga rero ndakubwiye no ndakwishyuye ni oya cyane haragira ko dutandukire n'amakuru yacu mu bijanye n'umutekano. Hafashwe abantu babiri bambaye umwambaro w'igipolisi n'uw'igisirikare mu gisagara ca Bujumbura. Ivyo bikaba vyamenyeshejwe n'umuvugizi w'igipolisi c'u Burundi hari kuri uyu wa kane akaboneraho kumenyesha ko atawundi muntu arekuriwe kwambara iyo myambaro kiretse abari mu nzego z'umutekano bonyene. Nta numwe ari umusirikare cyangwa umupolisi. Abantu bafashwe bafatirwa ngaho mu gisagara ca Bujumbura. Uyu mufasoni mubona yambaye impuzu z'igisirikare yafashwe ku munsi wa mbere yafashwe ku munsi wa mbere tariki 1 y'ukwezi kw'indwi afatirwa mu Ngagara yambaye gutyo nyene. Hanyuma nawe yambaye impuzu z'igipolisi yafashwe ku munsi w'ejo tariki 3 y'ukwezi kw'indwi afatirwa mu Bwiza yambaye gutyo nyene. Uyu yafashwe yambaye impuzu z'igipolisi nabonye ko arafise n'icupa kirimwo ibintu womenga ni inzoga y'urwagwa ubwo turibaza yuko hoba harimwo imiti imwisinziriza kuko niyo yariko agomba guha abapolisi kugira ngo basinzire batubwenge hanyuma ace yiba ko yafatiwe hafi y'ahari akazu kamwe bavunjirizamo amafaranga ngaha mu Bwiza. Nshaka rero kumenyesha kwibutsa abarundi yuko ibikoresho by'abajeje umutekano baba abasirikare cyangwa abapolisi byaba impuzu ibirato inkofero n'ibindi birekuriwe abo bonyene. Nta wundi muntu n'umwe rero afise uburenganzira bwo gushobora kuba abifise cyangwa gushobora kubikoresha kuko akenshi iyo birigiye mu minwe z'abandi bantu atari abo bazi ibanga ryabyo baca babikoresha mu guhungabanya umutekano. Rero dusaba abarundi bose tuzaje dufashanya muri ca gipolisi cegeye abanyagihugu muri ya migwi turikemwo na bose y'umutekano
ko bohabera amagabo bakaraba neza abapolisi cyangwa abasirikare ko basanzwe babazi barabana uwo wese babonye biketse yuko yoba atari umupolisi koko w'ukuri cyangwa umusirikare w'ukuri bashabwe baje umutekano kugira mufate hanyuma bamukorere idosiye kuko uwo abari inkozi y'ikibi nta n'iyindi ntumbero yoba afitiye ibyo bikoresho by'abo bantu atari uko abashaka kuja babikoresha guhungabanya umutekano gukora ibyaha kugira ngo aca abeshera abo muri izo nzego ngo nibo bakoze ubu naho turabire hamwe ibivugwa mu impunzi z'abarundi ziba mu karere ka Rubavu ziriyungunganya mu gukora ubuzi buto buto kugira bubabesheho. Akarerero ka hafi n'umusore yitwa Willy Irizigwa afise inzu y'ububaji, amahera agera ku bihumbi 40 akaba ari yakorera ku ntebe canke igitanda aba yakoze. Desire Ndamanisha aserukira impunzi z'abarundi i Rubavu arashimishwa n'ingene impunzi z'abarundi zikura amaboko mu mpuzu zigakora ubuzi ubwari bwo bwose. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Clementina Kanyamuneza. Willy Irizigwa ni umusore w'umurundi w'imyaka iri hagati ya 30 na 35. Akaba yahunze igihugu c'u Burundi kuva mu bihumbi 2015 bitewe n'ikiringo ca gatatu ca nkuru nziza. Willy Irizigwa akaba yahoze akora akazi ko kunyonga imodoka. Ashitse mu gihugu c'u Rwanda ntiyareze amaboko, yaciye yumvira umugambi wo kubaza ibitanda, amameza, intebe n'ibindi vyinshi. Willy Irizigwa akaba akorana n'abandi banyarwanda muri ako kazi kiwe, gutyo bigatuma akazi kiwe kagenda neza. Kazi nakora mu Burundi nari umushoferi. Nakoresha kompagiteri nyuma bimaze kwivanga ndavayo. Akazi nagatanguye mu kwa mbere bivanye n'ubuzima nabona bugoye, hanyuma ntekereza ndavyiyumviraho kuguma umuntu aryamye n'ubuzi twakora hariya. Ubuzi twakora mu Burundi twarageze hano turabubura, noneho tumaze kugera hano twiyumvira guhanga ivyacu twokora kugira ngo ntituje kwiba. Willy Irizigwa aravye ingene akora ku kazi ko kubaza n'amahera yinjiza, agasaba impunzi zose aho zahungiye guhaguruka bakora ubuzi buto buto gutyo ubuzima bubandanye. Biravana n'ibiraka biba vyabonetse uko biba bimeze kugira ngo umuntu aduhikira ko araza tukavugana. Tumaze kuvugana natanze amafaranga nkayashima, agasiga avance, hanyuma nkagenda nkagura ibikoresho. Tanda gisanzwe tugikorera ibihumbi biravana na meziri ubushaka ukingana. Meziri isanzwe turayikorera ku bihumbi 40. Intebe kenshi bijana n'imeza, hari imeza ijana n'intebe 6. Intebe 6 urazikora, amaze kuzikora ugakora imeza yazo, biturutse na amafaranga muba mwavuganye umaze kuyabona bigenda neza. Mu gihe uri kuramukorera akazi hari igihe umukorera kanakongera kuyo mwari mwavuganye, akongeraho agasimisha musi. Akamana batera bajijuka bakava mu bintu byo kwirirwa bajyamye bakaja gukora ubuzi, kubera ko hano barazi ko tutari kwa badata. Impunzi z'abarundi ziba mu karere ka Rubavu mu gihugu c'u Rwanda ntizirera amaboko mu bikorwa zikora. Desire Ndamanisha aserukira impunzi z'abarundi mu karere ka Rubavu akaba ashima ibikorwa impunzi z'abarundi zikora kugira zishobore kubaho. Kubera iminsi baba bahamaze mara iminsi, bamwe baragerageza bakiyungunganya bakaraba utwo bakora. Hariho abashobora kuronka ubumwe nk'akadeni akagerageza agakora utuntu tudandaza, abandi nyene bakakora ibintu by'imyuga, abandi bakorora bakaronka ubuzima nyene bwo kubaho. Bamwe bagafasha n'abarundi bagenzi babo hano muri Rubavu. Akamunotera impunzi ziba hano muri Gisenyi Rubavu nuko bagerageza bakaja hamwe bakavugana, bakagerageza kuza barahura, bakagira kwibutsa imico y'iwacu kugira ngo tubandanye twibuka iyo twavuye, kuko n'ubundi tuzosubirayo mu minsi iri imbere. Haba abandi bakiyungunganya bagafashanya kugira ngo bandanye ubuzima bwa misi yose. Impunzi z'abarundi ziba mu karere ka Rubavu mu gihugu c'u Rwanda zibandanya gukora ibishoboka vyose kugira zibeho. Bamwe badandaza mu mabutike, abandi bakora ubuzi butandukanye kugira bashobore kubaho.
Ndagukengurukiye cyane Clementine Kanyamuneza mu gusozerana ano makuru yacu ibihugu 32 by'umugabane wa Afrika bikoraniye i Kigali umugwa mukuru w'igihugu cy'u Rwanda mu nyigisho zigiye kumara iminsi 2 kugira bahimirize ibihugu bigize uwo mugabane kwemeza amasezerano y'uburenganzira bw'abantu bagendana ubumuga hamwe n'abageze mu zabukuru. Inkuru na mugenzi wacu Innocent Habumugisha. Icyemezo cyo gushyiraho aya masezerano cyavutse muri 2007. Muri 2016 akanama k'umuryango wa Afrika yunze ubumwe gashinzwe uburenganzira bwa muntu kemeje arebana n'abageze mu zabukuru. Muri 2018 aka kanama kemeje arebana n'abafite ubumuga. Gusa ibihugu bimaze kuyashyiraho umukono biracyari bike, ari nayo mpamvu y'iyi nama y'uyu munsi nkuko byemezwa n'umuyobozi w'itsinda ry'abashinzwe kuyamenyekanisha. Now for the older persons we've got 13 signatures already. Ku masezerano yerekeranye n'abageze mu zabukuru ibihugu 13 nibyo bimaze gusinya mu gihe igihugu kimwe gusa ari cyo cyayemeje ku buryo bwa burundu, kandi nibura dukeneye ibihugu 15 biyemeza ku buryo bwa burundu ngo atangire gushyirwa mu bikorwa. Nta na rimwe muri aya masezerano kuri ubu yemerewe gukoreshwa. Tugomba gushyiramo imbaraga rero kubera inyungu z'abanyafurika. Turi hano ngo dukore ubukangurambaga. Ndizera ko nyuma y'iyi minsi 2 hari ikizaba cyakozwe. Niko mbitekereza. I hope that after those 2 days we would have made our case. Made out our case, you know. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu mu Rwanda, Dr. Alivera Mukabaramba, yemeza ko aya masezerano ari ngombwa kuko yuzuzanya nayo baba basanganywe mu bihugu byabo. Hari amategeko abari y'igihugu, ariko iyo haje amategeko ya Afrika cyangwa se ya ONU usanga hariho ibigenda byuzuzanyamo, kandi aya mategeko tuyashyize mu mukono yo abari hejuru y'amategeko y'igihugu. Amasezerano nyafurika ku burenganzira bw'abafite ubumuga akubiyemo ingingo 44 mu gihe harebana n'abageze mu zabukuru yo arimo ingingo 32 zose zigamije kurengera ibi byiciro byombi. Kugeza ubu igihugu cya Lesotho mu bihugu 55 bigize umugabane wa Afrika nicyo cyonyine kimaze kwemeza ku buryo bwa burundu amasezerano arebana n'abageze mu zabukuru. Mu gihe harebana n'abafite ubumuga nta gihugu na kimwe kirayemeza burundu uretse ibihugu 4 gusa byayashyizeho umukono. Ndagukengurukiye nawe Innocent Habumugisha. Ni kuri no nkuru dusozereye ko ano makuru yacu. Ndabashimiye ko namwadukurikiye naho butaha.